TV Burundi ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunatarajia kwa Isilamu amahoro y'Imana abanene bakuzi ba radio Benarutana imana y'ikiganiro sobanukira kwemera kwawe cha kiganiro mwama mukurikirana nk'aya mango. Uno munsi muri studio za radio Benarutana twari kumwe n'uvuga butumwa ari nawe Niragira Ismail aliwe batazira swahaba. Tukaba tutibagiye gufadikanya n'umuvuga butumwa nawe yitwa Miburo Saidi Nasoro. Turabahaye ikaze rero mu kiganiro cyacu cy'uno munsi, ikiganiro kidasanzwe aho dufise ikigwa kidasanzwe twabajijwe n'abantu benshi cyane. Ikigwa mbere wanashaka muri uno mwaka abantu benshi bagiye guhimbariza ko uwo munsi turabazwa tuti mbega abayisilamu ni kubera iki mutemera ukuvuka kwa Yesu Kristo? Mwoba mwemera Yesu canke ntimumwemera? Nyimba mumwemera ni gute mushobora kureka guhimbaza ivuka giwe? Ico ni kibazo cyabajijwe n'umuntu mu Kristo akeneye kumenya igituma abayisilamu tutemera uguhimbaza ivuka rya Noheli. Aratubaza ati nimuremera Yesu canke ntimumwemera? Inyishu yihuta. Twebwe abayisilamu tukaba twemera Yesu, kandi nko twabivuze turemera Yesu ko yarafise ukwemera nkuko abayisilamu, kuko ivyo yakora vyose yabikora kisilamu, kuko naho nyene nitwigeze tubona Maria nyina wa Yesu ahimbaza ukuvuka kwa Yesu. Ariko ico twemera twebwe abayisilamu turemera ko Yesu yabayeho ari intumwa, umuvugishwa Imana yatumwe n'uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala, kandi uyu Yesu akaba yari umuntu akomeye cyane nkuko tubisoma muri Korani 19 ku murongo wa 19 mwari mudusomere wumve. Bismillahirrahmanirrahim. Kwizina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe. Umumarayika aramwishura ati jewe natumwe na nyene impuhwe kugira ngo ndakubwire inkuru y'ingabirano y'umwana w'umuhungu w'umweranda. Ego turumva neza Korani rikatubwira ko Yesu Maria mama wiwe yavyaye umwana w'umuhungu w'umweranda. Ivyo turavyemera ko Yesu yavutse. Komeza. Mariyamu aravuga ati mbega nshobora gute kuronka umwana atanu umugabo aranyegera kandi sinigeze nshurashura? Ego. Umumarayika aramwishura ati nuko biri. Umuremyi wawe yavuze ati ivyo kuri jewe biroroshe kugira ngo tumugire igitangaro ku bantu no n'umuhezagiro udukomotseko. Twebwe abayisilamu turemera ko Yesu yabaye ikintu gikomeye cyane. Aba n'ikigeragezo ku bantu, ni kuvuga abantu bazomwemera nabi n'abatazomwemera, abo bazo bafise ikibazo gikomeye cyane. Kuri ubwo rero twebwe abayisilamu turemera ko Yesu yabayeho, turemera ko yavutse, kandi amaze kuvuka avuka avyawe n'umuvyeyi mweranda, umuvyeyi w'agaciro ntangere, yahawe n'ikigabane gikomeye muri Korani citiriwe Maria nyina wa Yesu. Ico kigabane naco nkuko mwumvise bikivugwamwo ni kigabane kirimo gitabo ciranda ca Korani ku murongo wa 19. Umumarayika aramwishura ati ego ni uko biri. Umuremyi wawe yavuze ati ivyo kuri jewe biroroshe kugira ngo tumugire igitangaro ku bantu n'umuhezagiro udukomotseko. Uyu Yesu rero yabaye igitangaro gikomeye cyane, yongera aba n'umuhezagiro ukomotse kuhoraho Imana rugira vyose. Ni igitangaro gikomeye kandi nikigeragezo kubera iki? Kuko ni waza kwemera ugakora ivyo atakoze canke atigishije, umenye yuko ku munsi w'imperuka uzoja mu bihano bikomeye cyane. Naho ivyo yigishije canke ivyo yakoze canke ivyo twigiye kubamutanguriye, ivyo batakoze nawe ukabikora, umenye ko kizoba ari kigeragezo kuri wewe nyene. Ari naco gituma twebwe nk'abayisilamu dukora ibintu biri mu bitabo vy'uhoraho, ibitabo vy'intumwa n'abahanuzi, tukabihagarara kandi tukabiha agaciro. Rero tubagije ati mbega abayisilamu muremera Noheli? Noheli twebwe abayisilamu ntabwo tuyemera. Igituma tutemera Noheli ni kubera iki? Ni ukubera yuko nta na hamwe tuyisanga mu bitabo vy'Imana. Nta hantu na hamwe Noheli uzosanga yanditse. Twiyumviriye gatoya tugashira n'ubwenge ku gihe, baratubwira yuko Noheli himbazwa itariki 25 z'ukwezi kwa12, bakatubwira ko hariho Yesu yavukiye. Twebwe nk'abayisilamu ntitwemera ko Yesu iyo tariki ariyo yavukiyeko,
kuko tugiye guharura kalendriye canke urutonde ikirangamisi dufatiye ikirangamisi ca Gregori Papa Gregori iyo twita kalendriye Gregorie turabona neza yuko Yesu atigeze avuka izo tariki 25. Reka twisunge Bibiliya ntagatifu ni Bibiliya ntagatifu ifise ubusobanuro bw'ayo majambo. Iyi nayo irakunda gukoreshwa n'amashengero ipaji y'ibihumbi 291 twosaba swahaba ngaho ko hadusomera kugira ngo abantu batahure kweke twe dashaka guhimbaza Noheli. Soma ivuka rya Yesu w'i Nazareti. Ego umwaka bita uwa mbere nyuma ya Yesu Kristo. Ikitonderwa ego kubara imyaka uhereye kuri Kristo. Ego babitangiye nko mu binjana 6 nyuma ye. Ati guharura uhereye ku ivuka rya Yesu Kristo ivyo babikoze nyuma y'imyaka ingana ibinjana 6 no kuvuga haciye imyaka 600 nyuma yande ya Yesu. Ni gute wotora itariki 25 zaho umuntu yavukiye mu gihe watanguye guharura kuva avutse aheze imyaka 600? Ibi rero ni ibintu bikomeye cyane, ahubwo abantu basoma Bibiliya bakwiye kwicara bakaraba neza yuko batari mu buzimire. Kubera ko ndavuze gutyo umbwiye ngo Yesu yavutse itariki 25 z'ukwezi kwa12, ehe nawe udufashe guharura. Uno munsi baratubwira yuko turi mu mwaka wa 2021, turi mu kwezi kwa12. None je ndabaza nyimba vy'ukuri Yesu yavukiye iyo tariki 25 batanguye guharura baherahe? Kuno munsi batubwira ko twatanguye guharura kuva Yesu avutse. Kwari kubukuri iyo baharura yuko Yesu yavutse itariki 1 y'ukwezi kwa mbere muri rimwe, aho vyari gutahurikana bukebuke. Ni gute umuntu yovuka haciye imisi 25 haciye amezi 11 n'imisi 25 ugaje utangura guharura avutse? Ubu tukaba tugeze mu mwaka wa 2021 kuva uwo muntu avutse. Urumva ko ico ari ikintu gikomeye cyane, kandi ico kintu kirimwe n'amahinyu, ico kintu kirimwe n'ikinyoma gikomeye cyane. Natwe abayisilamu turi abantu tugendera mu kuri, mu nyandiko z'ukuri, mu vyavuzwe n'intumwa n'abahanuzi. Rero ndusha kugenda ku bintu abantu bazanye barapanga ngo tubikorere ko. Sinzi mwari Musayidi kukijanye niyo tariki ko hari ico kivugako. Ego urakoze cyane kukijanye niyo tariki ndafise ico ndakivugako kandi kirekire. Uravye ububeshi burimo n'ububeshi butoroshe kandi bwinyegeje, umuntu atarebye neza adashobora kugira gute, adashobora kubona. Burya urevye usomye muri Luka kigabane ca mbere ku murongo wa 26 turahasanga inyandiko ivuga ukurikira Ismaili yodusomera. Gaburiyeli abwira Mariya yuko azovyara Yesu. Urumva Gaburiyeli abwira Mariya yuko azovyara Yesu. Kandi mu kwezi kwa gatandatu umumarayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu gisagara cy'Galilaya cyitwa Nazareti. Umumarayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu gisagara cy'Galilaya cyitwa Nazareti. Ku nkumi ikowe n'umugabo yitwa Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Ku nkumi yari ikowe n'umugabo yitwa Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'iyo nkumi ni Mariya. Izina ry'iyo nkumi ni Mariya. Yinjira ahari umumarayika yinjira ahari. Aramubwira ati namahoro. Ugiriwe ubuntu. Ugiriwe ubuntu. Umwami Imana ari kumwe nawe. Umwami Imana ari kumwe nawe naho wokwigereza ngaho. Aho rero ikibazo kiri aho ikibazo kiri naha bavuga yuko bahimbaza ivuka rya Yesu itariki 25 z'ukwezi kwa 12, ariko ugiye guharura, niba abantu bazi guharura baharure uhereye mu kwezi kwa gatandatu ukageza mu kwezi kwa 12, ubwo koko mwarimu uwo mwana yavutse ageze cyangwa yavutse atageze? Bica bigaragara ko Yesu yabaye agaprematire, ngira baramubundikiriye. Ubwo rero urumva nububeshi, ntabwo ico gihe ari ico nububeshi gusa bugaragara. Nico je ndabivuga ko. Urakoze cyane. Ni kuvuga ntushobora kuronka itariki 25 tahereye kuri rimwe. Birasigura neza yuko umuntu yasiguye yuko Yesu yavutse to tariki yarahenze isi, kandi uko guhenda isi kwiwe yazimije beshi, kuko abantu beshi no munsi barakubwira ko Yesu yavutse iyo tariki, mbere utavyeme bakabona umpengane n'umuhakanyi. Ariko je novuga yuko uwatanguje uwo munsi ari umuhakanyi wa mbere, ahubwo yanyegeje ukuri kwa Yesu kugira ngo abantu bakumenye. Reka twisunge igitabo mu vy'ukuri Bibiliya yigisha iki, kugira ngo naco kidufashe kuduha umuco kubijanye n'iyo misi mikuru ya Noeli. Ati ugusenga k'umuntu koshobora kwanduzwa n'idini ry'ikinyoma mu bijanye n'imisi mikuru abantu bakunda guhimbaza. Nk'akarorero, reka dusuzume ivyerekeye Noeli. Abahimbaza Noeli bitwa ko baba bariko barahimbaza ivuka rya Yesu Kristo.
kandi amadini nka yose yiyita y'abakristo arahimbaza uwo munsi mukuru. Iki gitabo ni cy'abakristo ntabwo ari cy'abayisilamu. ego yamara nta kintu na kimwe cemeza ko abigishwa ba Yesu bo mu kinjana ca mbere bahimbaza uwo munsi mukuru. Ibaze, abigishwa ba Yesu ntibigeze bahimbaza Noeli. Mariya nyina wa Yesu ntibigeze ahimbaza Noeli ivuka ry'umwana wiwe. Eka na Yosefu yamureze ntabwo nawe yigeze ahimbaza uwo munsi mukuru. Ati igitabo kimwe cyitwa Sacred Origin of Profane Things kivuga giti mu binjana bibiri kuva Yesu avutse nta muntu n'umwe yarazi neza na neza umunsi Yesu yavukiyeko, kandi abantu bakeya nibo bitwararika kumenya uwo munsi. Naho abigishwa ba Yesu bari kuba bazi neza na neza igenekerezo yavukiyeko, ntibohimbaje uwo munsi. Kubera iki? Nk'uko igitabo kimwe The Old Book Encyclopedia kivuga kiti kubera ko abakristo bo mu ntango babona yuko ivyo kwibuka umunsi umuntu avukiyeko ari umugenzo w'abapagani, iminsi mikuru yonyene yo kwibuka umunsi umuntu yavukiyeko ivugwa muri Bibiliya ni y'abategetsi babiri batasenga uhoraho Imana rugira byose. Ivyo twosaba mwari Ismail Swahaba ugende mu itanguriro 40 ku murongo wa 20 turabe aba bantu bahimbaza ukuvuka kwabo baba baremera uhoraho. Kubera yuko ugiye guhimbaza ukuvuka k'umuntu Imana itabikubwiye, duca turaba badutanguriye mbega babikora ku neza canke babikora ku nabi. Dusomera umurongo muri Bibiliya itanguriro 40 ku murongo wa 20 haravuga ngo ku munsi ugira gatatu ego ari wo munsi wo kwibuka kuvuka kwa Farawo ego atumirira amazimano abamenyekana biwe bose. Araheza abuhora wa mukevyi mukuru na wa mukuzi mukuru hagati yabo bamenyekana. Asubiza umukevyi mukuru mwibango ryiwe ego ahereza Farawo igikombe. Maze amanika wa musukuzi mukuru nk'uko Yosefu yabasobanuriye inzozi zabo ego, ariko wa mukevyi mukuru ntiyaruha yibuka Yosefu aramwibagira. Urumva ko yamumanitse amumanika ku kiziriko abaramwishe. Bisigura yuko uyu minsi mikuru iyo mu gihe mu kuyihimbaza y'abategetsi benshi babanza kwiha umuntu bakabanza kwica umuntu bakamukerera. Ubu na bamwambitse ikiziriko ngo waramunize ngo ariko barahimbaza kuvuka kwiwa. Urumva yuko kuvuka k'umuntu nta ciza kibivako kiretse ko hava kwibibi. Reka turabe no mu yindi nyandiko iri muri Mariko 6:21. Mbega aba bategetsi byari ibyiza kuri bo kuguhimbaza ivuka giye kugira ngo twe kwivuka rya Yesu wo bari umunsi mukuru canke abantu bariganye iminsi mikuru y'abapagani canke abahakanye. Ego haravuga ngo maze umunsi uragera uburyo buraboneka wari umunsi wo kwibutsa ukuvuka kwa Herode. Wari umunsi wo kwibutsa ukuvuka kwa Herode. Atumira abaganwa biwe. Herode acatumira abaganwa biwe n'abakuru babagabisha b'abasoda n'abapfasoni b'i Galilaya ngo baze abatereke. Abaterekere. Umukobwa abatereke. Umukobwa wa Herodiya nyene arinjira aratamba. Herode n'abashitsi biwe baramushima. Umwami abwira uwo mukobwa ati nsaba ico ugomba cyose ndakiguha. Ego aramubarira ati cyo unsaba cyose ndakiguha niyo coba igisate cy'ubwami bwanje. Arasohoka abaza nyina ati nsabe iki? Aramwishyura ati saba umutwe wa Yohana umubatizi. Ego acaza aho umwami ari n'ingoga aramusaba ati ndagomba kumpa nonaha umutwe wa Yohana umubatizi kumubehe. Umwami arababara cyane, ariko kubwazandahiro ziwe no kubwabasangira nawe bimunanira kumwima. Bimunanira kumwima. Uwo mwanya umwami atuma umushibamyi amubarira kuzana umutwe wa Yohana aragenda. Igereza aho mwari mu mwiza. Aha turumvise yuko mwivuka rya Herodi hagize kwibuka ivuka giyiwe nguwo Yohana umutwe wawusizeho. Twabibonye ngene vyagenze hariya mu itanguriro.
eka no ngaha muri Mariko 6:21 urabona ko na Yohana yaciwe umutwe kubwo kwibuka kuvuka kwande kwa Herodi. Ibi rero biragaragaza neza ko itariki y'amavuka sinziza kuyihimbaza turabiye kuba dutanguriye kuko abadutanguriye bose bagiye bakora ivyaha. Ikindi kintu cakogwa harakogwa kandi iminsi mikuru yo kwibuka iminsi imana z'abapagani zavukiyeko. Nk'akarorero kigenekerezo rya 24 Rusama Abaroma bahimbaza umunsi mukuru wo kwibuka umunsi w'ivuka ry'ikimanakazi citwa Diana. Iki kimanakazi rero ni kimanakazi basenga bagahimbaza n'umunsi cavukiyeko. Bukeye bwaho baca bahimbaza umunsi mukuru wo kwibuka umunsi w'ivuka ry'Imana Zuba. Ico kimana Zuba naco bakaba bacita Apollo. Nico gituma iminsi mikuru yo kwibuka umunsi umuntu yavukiyeko yari ifitaniye isano n'ubupagani itari ifitaniye isano n'ubukristo bw'ico gihe. Iki ni igitabo cy'abakristo mutahure. Hariho iyindi mvo yatuma abakristo bo mu kinjana ca mbere badahimbaza umunsi Yesu yavukiyeko. Birashoboka ko abo bigishwa biwe bari bazi ko guhimbaza iminsi mikuru yaho umuntu yavukiye byari bifitaniye isano no kwemera ibintazi. Nk'akarorero abagiriki n'abaromani batari bake bo mu bihe vya kera bemera ko kwivuka ry'umuntu wese haba hari umuzimu ufasha muri iryo vuka kandi ukaguma umukingira mu buzima bwiwe bwose. Ni naco gituma uzosanga kenshi iyo bavuga ngo havutse ngo akana Yesu barakora ibintu bigomba kugira umugenzo nko guterekera nko gucana amabuji, gufata utuntu tw'inka bagatereka ku ruhande, gusezera utwatsi. Ivyo byose bikaba bitaniye isano n'uwo mugenzi waba wo kwemera iyo mizimu ngo yaba yavukanye n'umuntu. Igitabo kimwe citwa Law of Birthday kivuga kiti uwo muzimu mu buryo busiga ubwenge wabufitaniye isano n'ikimana caba cavuze kwigenekerezo rihuye n'iryo genekerezo uwo muntu avukiyeko. Nta gukeka ko ata munsi mukuru numwe wotuma haba isano hagati ya Yesu n'ibintazi wari guhimbara uhoraho. Ivyo navyo mwari mudufashe tubirawe muri Yesaya 6:5 uhere ku 11 ugeze ku 12. Ubanza urabe ubuhakanyi bwakozwe kubera ivyo bintu byo guhimbaza ngo ivuka rya Yesu. Nukuvuga Yesu bamugeranije n'ikigirwamana. Dusomere wumvirize. Yesaya 6:5-11 haravuga ngo ariko mwebwe abantaye jewe uhoraho mukibagira umusozi wanje wera mugatereka Gadi mugaturaniriza Meni nanje nzobashirira hinkota mwese muzokunamira kwicwa. Ati muzokunamira kwicwa kubera mwahevye iki uhoraho. Bisigura ko uhoraho ntashobora kunezerwa n'imisi mikuru nk'iyi iza bafata ivuka ry'umuntu mwiza nka Yesu bakarigereranya n'ivuka ry'ibigirwamana canke guhimbaza ibintu vy'imizimu yaba yavutse ico gihe. Ibi rero n'ubuhakanyi bukomeye cyane. Iki gitabo kirabana kibaza kiti ngo vyagenze gute none ngo Noel ihimbazwe n'abantu benshi. Iki rero ni ikintu gikomeye cyane. Baca bakubwira ati rero inkomoko ya Noel bariko baradusigurira ngene inkomoko ya Noel iyo yazananye. Abantu batanguye guhimbaza ivuka rya Yesu Kristo kuva ku igenekerezo rya 25 Kigarama haciye imyaka amajana avuye ku isi. Bisigura ko kuva Yesu akiri ngaha ku isi nta muntu numwe yigeze agaragara himbaza ivuka rya Noel rya Yesu cyangwa avuga ati haravutse umuntu yitwa Yesu akiri ngaha ku isi. Wumve yuko ibi bintu byo guhimbaza Noel gituma Isilamu ndashobora kubikora ni ibintu vyagiye kubaho inyuma ya Yesu. Ariko iryo ni ryari ryo genekerezo Yesu yavukiyeko kubera yuko biboneka ko yavutse muri gitugutu. Niko aba bamenyi b'iki gitabo ca Bibiliya bavuga. Niko bivugamwe abantu basobanura Bibiliya kubera yuko bahisemwo igenekerezo rya 25 Kigarama. Bamwe mu bahavuye biyita abakristo bisa nuko bashatse ko iryo genekerezo rihurana n'umunsi mukuru wa gipagani w'abaroma wo guhimbaza ko ivuka ry'izuba ntatsindwa. Ivyo bisanga mu gitabo bita New Encyclopedia Britannica. Mu gihe c'urushana aho izuba ryasa niridakaze abapagani baragira ibirori kugira ngo iryo soko ry'agasusuru ko mu muco rigaruke rivuye mu rugendo rwa kure ryaba ryagize. Biyumvira ko kuwa 25 Kigarama ari uwo munsi izuba ryatangura guhinduka
indongozi z'amadini zaratanguye kugira ivyo birori no kugerageza gutuma ngo bise n'ivya gikristo kugira ngo zirabe ko zokwinjiza abapagani mu idini ryazo. Murumva yuko uyu munsi n'ukuri ni umunsi w'igipagani wabayeho kuva kera na mbere hose. Kuri ubwo nka twebwe abayisilamu ntabwo twogenda tugafatira ku minsi mikuru ya gipagani ngo tugende abayisilamu tuyihimbaze mu gihe tuzi ko dusenga uhoraho Imana ivuga ukuri, tukemera intumwa z'ukuri, tugakunda nka Yesu. Nukuri ako kabi kabishe nako twomuremeka twebwe abayisilamu yuko yavutse itariki bahimbariza ko imizimu, itariki bahimbariza ko ubupagani, itariki basengera ko izuba ko ryavutse. Ni naco gituma keshi uzosanga bakubwira ngo Yesu ngo numuco. Iki jambo rikomoka muri jambo ryo guhimbaza Imana zuba yavutse izo tariki 25 Kigarama. Ibi rero twebwe nk'abayisilamu dushobora kubishingira intahe, turazi neza yuko ivuka ry'umuntu iyo rizwe riba rizwe, ariko nka Yesu nta muntu numwe azi itariki yavukiyeko. Ugiye urasoma ibitabo bitandukanye, inyandiko yonyene ishobora kwerekana iyi tariki muri Bibiliya ni inyandiko imwe iboneka mu gitabo ca Yeremiya 52 ku murongo wa 32. Niwo murongo wonyene ugaragara muri Bibiliya. Ntihagira umukristo numwe canke umuyisilamu azozimira ngo reka arahimbaza ivuka rya Yesu ngo niho Yesu yavukiye, kuko no muri Bibiliya nta biriyo. Urumva twumvise ko vyazanye mu bupagani. Dusomera iyo nyandiko yo muri Yeremiya twumviriza ingene ivuga mwarimu Sumaili Swahaba. Yeremiya 52 32. Ego Haravuga ngo dufashwe 3 wabukoze cyane. 3 haravuga ngo maze mu mwaka ugira 37 Yehoyakina umwami w'Ubuyuda ari mu mugozi mu kwezi kw'icumi ego ku munsi wako wa 25 Eviri Merodaki umwami w'i Babuloni abohora Yehoyakina umwami w'Ubuyuda amukura mwibohero. Ego hari mu mwaka yimyemwo. Itariki imwe tubona gusa y'itariki 25 muri Bibiliya ni itariki yo kurekura abanyororo. Ego sinibaza ujya munsi bavuga ngo Yesu yavukiye kuko ari uwo munsi abanyororo baca bataha. Iyo baza kuba barekura abanyororo kuko n'umwami yabikoze vyobaye ari vyiza aho guhimbaza ngo ivuka ryande rya Yesu. Kuri ubwo rero kuva kera byari bizwi ko Noel ikomoka mu bupagani, kubera ko umunsi mukuru wa Noel udakomoka mu vyanditswe mu kinjana ca 17 warabujijwe no mu bihugu bimwe nk'akarore mu Bwongereza no mu tundi turere tumwe two muri Amerika twatwagwa n'Ubwongereza. Umuntu yahirahira akaguma imuhira ntaje ku kazi ku munsi wa Noel yategeza gutanga ihadabu. Mugabo imigenzo ya kera ntiyatevye kugaruka, hiyongera ko n'iyindi mishasha. Noel waciye usubira gucika umunsi mukuru hambaye, kandi n'ubu uracara umunsi mukuru hambaye mu bihugu vyinshi. Ariko rero kubera ko Noel ifitaniye isano n'idini y'ikinyoma, abashaka guhimbara Imana ntibahimbaza uwo munsi mukuru canke uwundi munsi mukuru uwari wo wose ukomoka mu gusenga kw'abapagani. Ni naco gituma ugiye kuraba ku munsi wa Noheli harakoreka ibintu vyinshi cyane ucibona ko bitaniye isano n'ubupagani. Uzobona ikigabo gitukura gifise amabara atukura na yera bakunda gutereka ahantu. Ico kigabo barakigura cyane mw'isi. Ivyo navyo byagiye mu nzira y'urudandazwa rwo gushaka guca amafaranga mu mashugwe hamwe no mu bindi bishushanyo vy'ibigereranyo vyagereranya bijya bimana vy'amapagani bahora basenga kuva kera. Kwama ubona ujya mugabo abantu baramugura cyane bamwita ngo ni Pere Noel. Nitwibaza ko ari we yavyaye Yesu, kuko uravye nta naisano na rimwe ujya mugabo afitaniye na Yesu. Kuri ubwo rero bavandimwe mukurikirana Radio Benarutana, nubu nimuzotangwe kutubaza vyaye bibazo mwama mutubaza muciye kuri ya nimero twama tubaha 91 ubusa 93 ubusa ubusa rimwe, kugira ngo ibibazo vyanyu muzoba mukeneye kutubaza tubishure. Kuri ubwo rero twebwe abayisilamu turemera ibyaje vyigishwa na Yesu, tukemera ibyaje vyigishwa n'intumwa z'Imana, intumwa n'abahanuzi. Tukaba rero kuri uno mwanya dukeneye tubaze mwarimu Saidi ko hari ico yokongerako kuri zino nyigisho zijanye n'inyigisho yo guhimbaza umunsi mukuru wa Noheli. Karibu muvandimwe. Ego
ico je nokongera ko kimwe mwarimu ni iki gikurikira burya urebye Yesu ari ku isi ari kumwe n'abigishwa biwe nta musi numwe ubaho yigeze ahimbaza umunsi mukuru w'ivuka ryiwe. Abigishwa biwe bari kumwe ntibigeze bahimbaza umunsi mukuru w'ivuka ryiwe. None biza gute kugira ngo imyaka 600 ihere hanyuma bace bahimbaza uwo munsi? Ico rero ni ikinyoma kirekire. Na cane twamaze kumva yuko ivyo ari binyoma bihimbwa n'amadini amwe rupagani atemera Yesu. Abo bantu ntibari bakwiye kuba bari no mu bemera Yesu bivanye nuko Yesu ubwiwe uwo munsi mukuru atawo yigeze agira gute, atawo yigeze ahimbaza. Nta n'inyandiko nimwe ivuga iti jewe Yesu ndababwiye umunsi mukuru wanje w'amavuko muzokwame munyibuka igihe iki niki. Muri Bibiliya nta birimwo no mu bitabo byinshi by'iyobokamana. Nico nokongerako. Urakoze cyane. Hari n'abantu bashobora kuvuga bati none guhimbaza umunsi mukuru ugafungura ukinezereza hari ico bitwaye. Nukuri iki gitabo ni ciza cyane. Mu by'ukuri Bibiliya yigisha iki ku rupapuro rwaho rw'159 bacha bakubwira bati inkomoko y'iyo minsi mikuru hoba hari ikitwaye by'ukuri nabo bibaza ico kibazo. Inyinshi bacha batanga niyi harabemera ko iminsi mikuru imwe nka Noël ikomoka mu bapagani mugabo bakabona ko atari bibi kuyihimbaza. Ibaze nk'umuntu yamaze kubona ko ikintu cyazananye mu bapagani agaca kubwira ko atari bibi kugihimbaza. Twebwe nk'abayisilamu ntidushobora gufata ikintu tuzi ko cyazananye mu bapagani tugihimbaze tugicubahiro n'abana bacu tubibigishe kuko tubatemwe umugera mubi, umugera uzoshobora gutuma ku munsi w'imperuka bagira ibibazo bikomeye cyane. Ni naco gituma abantu banditse kano gatabo barihweje ibibera mu isi barasoma baratahura Bibiliya barabona neza ko tahantu na hamwe Yesu yigeze avuka itariki 25. Nakare abantu nka bose ntibabona mu bwenge ivyerekeye gusenga kw'ikinyoma igihe bahimbaza iminsi mikuru. Iyo minsi mikuru iratuma kandi abagize imiryango baronka uturyo two guhurira hamwe. Woba nawe ariko bibona? Nawe ni kubibona Saidi? Nawe kuri Noheri uzogenda gugiye guhimbaza Noheri ico kimwe n'abantu musangire. Ntibinakwiye kuko urumva ko ari umunsi wo kugandagurwa. N'umunsi wo kugandagurwa umwana w'umuntu arahagarama. Bamwe barakuwe imitwe urabona nka Yohana ukuntu yakuwe umutwe kuri Herodi n'abandi batandukanye no gusenga ibigirwamana bitandukanye. Uwo munsi ahubwo abantu bari bakwiye kwirirwa bararira kubera ari umunsi w'umubabaro. Ni naco gituma twebwe nk'abayisilamu ntabwo umwisilamu arekuriwe kwifadikanya n'umuntu ariko arahimbaza umunsi mukuru Imana itazi. Umwisilamu atinya uhoraho Imana rugira byose ntituzomubone kuri wa munsi atubwira ngo yagiye ngo mu munsi mukuru kuko uwo munsi mukuru ni umunsi mukuru wa gipagani. Iyo wifadikanije naho n'umunyakibi mu gukora ikibi burya nawe wandikirwa ikibi. Arico gituma duhanura abayisilamu ariko baradukurikirana aba Kristo muri ko barakurikirana Radio Benarutana turabasaba ko namwe mwo kwihangana kuri uwo munsi wagenewe abapagani umunsi mukuru bababeshe ko Yesu yavukiye katigeza awuvukirako kugira ngo ntimuze kwandikirwa ibyaha. Twongera dusaba nabo ba Kristo nyene nibo bazo bahimbaza uwo munsi mukuru niba uhimbaze mu mugwaneza ariko ntibazotumira abasirahamu kuko uri bamutumira uzuri kuramuta mu vyago uzuri kuramuhamagarira ibihano byo ku munsi w'imperuka kuko ntuzoshavure niba babona nk'umusiramu mugenzi wa mutumiye kuri Noheri ntaze azobaze neza ko ari wa munsi wo guhimbaza ikigirwamana atari umunsi Yesu yavukiyeko kuko Yesu yari umwemeramana w'umwisilamu yasenga Imana imwe rudende. Yesu yari umuntu mwiza cyane, yari umwana mweranda yavutse avyawe na Mariya. Ntabwo rero twomwambika ko kabi ko kumuringanisha n'imisi bahimbaza ivuka ry'abapagani n'imisi bahimbaza imizimu, ivuka ryo guhamagara imizimu, igihe cyo guhamagara imizimu, imisi yo kuvuka ikigwamana cizuba, imisi yapanzwe n'abapagani mu gihe carenganye. Umunsi wo kubohora abantu mu mbohe nibaza mu mabohero nibaza yuko ni wabona umuhamagaye ntaze uze wihangana. Abisilamu turakundana kandi ubwisilamu n'urukundo muvandimwe wanje Saidi imbere yo kurangiza. Yego n'urukundo tugiranira impuhwe ariko iyo hageze mu bintu byo kwemera Imana turirinda cyane kuja mu bintu byo duteranya n'uhoraho Imana rugira byose. Ivyo biratandukanye uko ni bene abamwene wanyu kubw'umubiri ariko kubw'umwuka kubw'ampemu yera bica bitandukana kugira ntagushire mu makosa. Kugira ngo dusozere sinzi sohava ko nawe cyongerako. Jewe nta byinshi nongera ko usibye yuko
nta kuntu umuntu yoshobora gucumura mu by'Imana ngo ariko arakunda mugenzi wiwe, ahubwo wokwemera ugakundana n'Imana hanyuma ukankana mugenzi wawe. Urakoze cyane, turabashimiye cyane bakunze ba Radio Benarutana, ikiganiro cyakindi sobanukiye ukwemera kwawe. Nababwiye akanimero mwo turondera ko mugiye mufise ikibazo 61 ubusa 93 ubusa ubusa rimwe. Murakoze cyane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuba Kristo amahoro y'Imana bane namwe murakoze. Twizera Allah dukore khairati tuyiherekeze na dua. Ikramu bainal muslimin, kuba Isilamu nivyo tubwirizwa. TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana.